nagomba nsubire menyeshe yuko uwo mugwi wigenga koko ukora ibikorwa vyawo mu bwigenge bwawo ntangere. Ndanabamenyeshe yuko uwo mugwi wigenga CNDH ufise iki kibanza c'umugwi wigenga gushika mu mwaka wa 2025 mu kwezi kwa gatanu nyene. Hanyuma ariko ndavuga ko ukora neza cyane mu bwigenge bwawo, mbere novuga nti n'umugwi werekana akarorero ngaha muri Afrika. Umaze no gutumwa ko mu bihugu bitandukanye nko mu gihugu ca Cameroon, mu gihugu ca Gabon, Centrafrique, kugira ngo uje gukarihiriza ubwenge iyi migwi yo muri ivyo bihugu. Byumvikana rero yuko ari umugwi wigenga kandi ukora neza cyane. Ariko tumenyeshe kandi yuko hariho abandi ibindi bihugu vyihaye intumbero yuko bifata ibintu by'agatakazi na muntu nk'uko mengo ni politike. Uno munsi ni haba haravuzwe yuko uwo mugwi ushobora kwakwa ikibanza c'umugwi wigenga, no bamenyesha yuko ari ibintu by'ukuri bidafatiye ku by'agatakazi na muntu, mugabo ari ibintu bifatiye ku bintu by'irementanya usanga igihugu cacu kigirirwa. Mbere gushika kuri no saha uwo mugwi uza warutuye inzego kugira ngo ushobore kurenganurwa, kandi turafise ikizere yuko umugwi uzabana yufite kirya kibanza c'umugwi wigenga, kuko nikimenyamenya nuko dufise ibihugu byinshi bishigikiye umugwi w'igihugu wigenga urabije agatakazi na muntu ko bobandanya uri mu kirya kibanza.